bafashe kumenya. Bafashe kumenya ni ikiganiro gitanga inyigisho ku bijanye n'amakori n'amatagisi. Bakunzi b'ikiganiro bafashe kumenya, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro mutegurirwa n'ubuyobozi bwo guhanahana amakuru mu kigo OBR. Rinaka neza ngirango ndakibashikirize, nkaba ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze. Mwaravyumvise, ikigo OBR gisigaye gikoresha ubuhinga bwa none mu kumenyekanisha no kuriha amakori n'amatagisi. Umutangakori ubakaba ashobora kumenyekanisha no kuriha amakori yiwe amasaha 28 kuri 28 kandi akabikorera ahaherereye hose. Uyu munsi tubamenyesha aho uyu mugambi utereye hamwe no kuvyiyumviro vya bamwe n'abandi mu basanzwe bakoresha ubwo buhinga. Muraza kumva akunguko vyazaniye umutangakori, eka ndetse n'ingene uwo mugambi waje gutorera inyishu ibibazo bitandukanye ugatuma ndetse n'amakori yiyongera. Mukanya nido Tutange tunonokewe, tutange ikori kubushake bwacu, duteze imbere igihugu. OBR ikora neza mu kutworohereza. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka wa 2023 niho ubuhinga bwa none bwo kumenyekanisha no kuriha amakori bwatanguye gukoreshwa mu kigo OBR. Bukaba bwahereye ku migwi ibiri, aribo batangakori banini hamwe n'abatangakori bari ku rugero ubwo hagati, les grands et les moyens contribuables mu rurimi rw'igifaransa. Abo rero ntibacirirwa baraza mu kigo OBR kuriha amakori n'amatagisi kuko babikorera ku mashini. Mbega none ubwo buhinga bwaraboroheye, babwakiriye gute? Ubuhinga je nibaza ko bwaje mugihe hageze kuko bwaradufashije cyane. Twebwe dusanzwe tugira n'amahirwe yo gukorera mu buhinga bwa none. Rero turonse ikintu cyo tugabanyiriza umwanya wo kuja gutonda mu banki. Murazi mu ingene byari biringa ingene mu ndinganizo ya kera yuko umuntu yagenda muri banki akariha agatonda, akava muri banki akagenda muri virago, akava muri virago kumbura akagenda muri Emmaus cyangwa agatonda handi muri virago. Rero uwo mwanya waratubana muremure cyane wo kugenda gutonda. Turonse rero uburyo bukoresheje ubuhinga bwa none ushobora kuburi ahuri ukariha amakori yawe neza, mu kuriha muri banki ugagira click, mu gifaransa bita click, ukabura hejeje kuriha ikori. Nibaza ngo n'uburyo bwa mbere bwiza bwo kugira ngo dushobore gutanga ikori neza no kubikora mu buryo bworoheje, ariko kandi ni n'akaryo keza ko kudushira kumwe n'abakozi ba OBR, kuko hari gihe ubarondera ntubaronke. Mugabo ubwo buhinga buje bwazananye na une equipe nshasha ifise noita dynamique, ifise kundi kuntu ikora, itahura cyane ubwo buhinga ingene bukora, ikaba iri na hafi y'abatangakori, yitaba amatelefone ukababaza ibibazo bakakwishura. Rero iwacu byatubereye akarusho cyane. Ubwa mbere ho turashima cyane, turashima kuko kera butaraza ubwo buhinga bwa none byaratugora cyane, kuko wasanga uri kuriruka n'umwanya, uriruka muri benshi, mugahurira muri OBR muri benshi, ugasanga mbere la saa 3 surtout le 15 iyo hageze wasanga byaratugora cyane. Ikindi naco twakoresha impapuro nyinshi cyane, kwasanga harimo amakosa wakoze ugahindura impapuro, washika hariya bakagukosora, urumva byatwara n'uburyo. Ariko ubu ngubu turashima kuko tubikorera ku mashini nyabwonko kandi biratworohera n'aba expert dukorana mu ma comptabilité usanga biborohera. Nukuri mu ncamake turabishima. Dufashe ku mwanya bidutwara, bidufata umwanya wo guharura. Mu kuharura bijya biharuro dukora kugira ivyo havu declara ubironke niwo mwanya gusutugora, ariko kubishira muri systeme ya OBR ubunye biroroshe cyane. Bicara mu biro nk'uko nicaye, aba expert bawe muri kumwe mukabishirako entre tori kurakora n'ibindi ibibagoye bakakubwira ati aho ubona gute hanyuma mwaheza ukacunyereza.
mu gihe umugwi wari ujejwe gushiraho uwo mugambi uri kurasozera igikorwa cawo uwurongoye Regis Njimineza aremeza nawe nyene ko kwisuzuma bakoze ku batangakori bakoresha ubwo buhinga basanze barashimye uwo mugambi ku rugero rushimishije. Nkuko mubizi umugambi ihangiro yari ufise ya mbere wari ufise nini niwo korohereza abo batangakori. Rero mu gusozera umugambi twagomvye yuko abo batangakori nyine aribo bavyivugira kugira twumve yuko iryo hangiro twaba twarayibashikiyeko. Twaragize ico bita mu muri mu Gifaransa les enquêtes de satisfaction, turabarungikira kugira bishure batarinze kwivuga amazina, batarinze kwivuga mugabo bishura ibibazo kugira twumve koko yuko umugambi wabashikiriye kandi ubaryohera kandi wabashikiye kuri iryo hangiro. Rero muri ico gikorwa cabaye cyo kumenya aho satisfaction yabo igera, twasanze ibice 96% bavuga yuko umugambi waborohereje cyane gose ivyerekeye kumenyekanisha kuri amakori. Baravuga yuko nko kumenyekanisha amakori vyahora bifata hagati y'amasaha 28 n'imisi 3 kugira bagire ibikenewe vyose bahereye mu gutora kwa rupapuro rwo kumenyekanisha amakori, kuguzuza, kwegeranya ivyemezo, kubizana mu kigo be, kuja mu banki kuriha, kuja gutondera ikitanse no gushikiriza rero kuri bajya bakira ivyo vyose bagaca babaha icemeza yuko bamenyekanisha amakori. Vyabafata hagati umunsi n'imisi 3. Ubu naho bemeza yuko bibafata hagati y'iminota 15 n'amasaha 2. Umuyobozi w'abatangakori banini mu kigo BR aramenyesha yuko ubuhinga bwa none bwaje gutorera umuti ibibazo bitari bike vyahora vyibonekeza ngo vyaragorana cyane gusuzuma uwarishe ikori n'utarishe canke ko amafaranga yarishwe ariyo. Fatiye nko kubatangakori bakuru wasanga nk'ubu unye buri kwezi haza impapuro zirenga 6,000, ugasanga hari abakozi 4-5, ugasanga bacaziza kuzimura izo mpapuro zimura rumwe mu mashini kugira ngo bashobore kuzisuzuma neza bitonze. Mugubu rero ico gikorwa cyo kuzimura cyashobora gutwara hafi ukwezi canke indwi 3 bariko barazimura. Mugi ivyo bimura ubunye ukoresheje ubuhinga bwa none, ivyo bimura ufashe amasegonde makenya naho yoba amasegonde 60 nko ku munota umwe canke munsi y'umunota wamaze kubironka uvuza gufyonda mu buhinga bwa none gusukinjirayo ucuyibona ubwo nyene. Ari ikintu cyari kigoye cyane rero koresheje ubuhinga bwa kera gomba gusuzuma kumenya uti nakayarishe ntarariha nakayarishe yakwiye byaragorana kuko ugenda mwaza mpapuro 6,000 nababwira aho ni kubatangakori banini gusa ugasuragura rumwe ukazura urarondera rumwe zingura rumwe ugenda urasoma uraba gushikaho za kubona utuyu yararishe yose canke yarishe make canke ntiyarishe cyangwa ukaraba ugiye gusoma wari usanzwe ufise ukagira uti uyu unye no kumenyekanisha ntiyamenyekanishije vyagutwara umwanya utari muto kugira ushobore gutora ivyo bintu no kwihenda kwinshi. Ushobora gusanga wihenze ugasanga ukoresha iminwe ugira hari mbere n'abakomera aho ziya mpapuro ziba zifatanijwe n'ubwuma arigiye wakora ngo akaja kuzibura intoki ugasanga uvuye amaraso vyashika vyabirabaho. Ni kuvuga rero ubwo binga bamaze kuza ivyo waje kurondera mu mpapuro zingurura ntukizingurura munsi y'isogonda imwe y'amasogonda 30 uba babonye abarishe n'abatarishe biroroshe cyane biroroha. Ari ukebura akabijya rero mu buhinga bwa none n'utanguye kugomba kuriha yicayiwe agatangura kwiyumvira umugambi wo kuriha amakori urabibona ariko arabitevya urabona uti uwo muntu ariko arateba kuriha kandi habacegwa ngo nyene ucubibona mu mashini kandi ucumukebura. Ikindi gikomeye cyane iyo umuntu atarishe kare vyabonwa n'umuntu umwe nuvuga wewe uriko uzingurira izo mpapuro ni wabibona ko atarishe nukuvuga usamaye ntumubone andi turabana rushobora kwihenda usamaye ntumubone byaba biheze nta wundi asubira kumubona. Mugu unye kubinga bwa none utarishe wari we wese injiye mu bwo buhinga
arabona ati uwo muntu ntiyarishe akabona gukebura. Ikindi naco ngo kubera ko ubwo buhinga bwa none bwatumye isuzuma ryoroha ngo biratuma abatangakori biyubara ubwabo gutyo bakamenyekanisha neza ivyo bakoze. Mwavuze platform ijanye no gutanga ikora ariko ntimwashizeho ko hariho no gukora amafacture biciye mu buryo bwa none. Ivyo ayo ma platform abira agiye hamwe, ubwo buhinga bubiri bugiye hamwe burafasha kugira ngo abantu vy'ukuri bamenyekanishe ibikorwa vyabo. Rero biranoroshe no gufata ubutabikoze none ko amafacture yose asohoka mu buhinga bwa none kandi bikaba biri mu gifaransa niho vyoroshe biri relié ni instantané. Ukora facture muri Uber iba yamaze kubonekamo. Rero iyo utakoze niyo wanyegeje mugabo nta nikikwemeza yuko wa undi wayiha ataja kudeklara yuko yatanze ikora ahantu quelque part. Urumva rero biroroshe ko yaba Uber ikurikirana ibikorwa biko birakorwa n'abatangakori, biroroshe nuko nawe umenyekanisha ku muntu avuga ati jewe ndiko nkora kugira niteze imbere kandi nteze imbere n'igihugu, mu bisanzwe wategeza no gutanga iryo kori kuko ayo mahera tuba twatoje sa yacu na ya Uber none ico tumutayatanga co bikiye. Nkuko bayamaze ku mwanya ari amafaranga, abasanzwe bakoresha ubwo buhinga baratera kamo abatarajijuka ko bo buhurumbira ndetse ngo ubwo buhinga bugatandukira no mu bindi bisata byose vya OBR umutangakori akenera. Nko kuri amakori ho kwanza ni ikintu twabwiza gukora kuko ajya amakori niyaza kudufasha mu nyuma akadukorera amabarabara akameliora santé publique n'ibindi kuyariha ni byiza, ni civisme nziza, ni gukunda igihugu. Rero nashaka gusaba abandi babikore kuko ndavye ngene vyangora ma declaration kera n'ubu no babwira yuko harimo akarusho babigerageze ntibazobigaye nk'abatarabikoraho bo bazoba baje ariho byinshi Obere yamaze guhindura. Ariho tunenge twinshi twari turimo ubu bagiye badufasha bakuramo ndiko ndabona yuko harimo akarusho bo bazoba baje binyaruka. No basaba yuko bo bikora bimeze neza cyane kandi birafasha biratongera umwanya mu byo dukora. Biri mu vyerekana ko igihugu cateye imbere iyo amaservice yose asigaye yoroshe gushikira kandi ukayashikira uri wicaye mu birahuri nibwo buhinga nibyo terambere. Hanyuma ndavye ingene iyo platform itunganije ubwo rubuga rutunganije mu buryo rutahuritse ku buryo umenya aho uri kurava naho uri kuraja nta bintu bihanitse birimo. Uravye ubwo buhinga ico bwazanye akarusho bwazanye navuze yuko umwanya uracungura umwanya amahera waho ukoresha muri izo ngendo uja muri banke na hehe yose acakora ibindi. Uravye umwanya bigufata kugira utanga iryo kori ryawe werekana ibikorwa vyawe nibaza ngo niko karusho umuntu ashobora kwifuza mu kazi kiwe ka misi yose. Wa mukozi yahora yirigwa atonza adaheza ucumurungika no mu bindi agashobora gukora ugasanga ishirahamwe rirateye imbere. Rero numva bose bo kwirukira ubwo buhinga bakitaho kubumenya bakamenyana n'ujya mugwi washizeho kuko nguma ndabisubiramwo nukuri kandi Obere tuyishimire yarashizeho abantu babitahura. Bugiye uri kuganira n'umuntu yumva ico ushaka akagusigurira neza ico nabo bashaka mukorana neza kandi ubwo buhinga buca bufasha. Yego. Bafashe kumenya. Akunguko rero nkuko mwagiye muravyumva kabaye kanini cyane mu mpande zose. Mu kigo OBR ngo uyo mugambi waratumye amakori yiyongera nkuko tubishikirizwa n'urongoye umugwi washizeho ubwo buryo. Nivyo harabaye iyongerekana ry'amakori n'amataxi yatojwe kuva mu kwezi k'umunani ubwo buhinga butanguye na cane mu kwezi kuva mu kwezi kw'icenda ko mu kwezi k'umunani kwari ukwezi kwa mbere ngamo kuva mu kwezi kw'icenda gushika muri uko kwa 12 guheze harabaye iyongerekana ry'amakori tubona yuko rijanye n'umugambi wa none washizwe mu ngiro. Aho twaciye tugira ibipimo kugira turabe koko uruhare umugambi wagize. Twararavye ibiharuro biva mu mwaka wa 2001 bija mu mwaka wa 2002 muri ayo mezi nyene. Tuca turaba mu mwaka ukurikira 2002 ushira 2003 iyongerekana ryabaye kuko hari iyongerekana risanzwe rivuye ku yindi migambi Obere ishira mu ngiro. Tuca turaba rero muri ico kiringo nyene mu 2023 dusanga
turavye iyongerekana rya risanzwe rivuye mu kwini migambi ni ryavuye kuri uwo hari ibice byo babishika kuri 17 hagati ya 12 na 17 bivanye n'amakori ko aratandukanya amakori yiyongereye rivuye kuri uyu mugambi urumva ni ikintu ciza cyane kandi uko uzoga umukoreshwa n'abandi niko ibiharuro bizogenda vyongerekana amakori n'amatagisi yiyongera. Iryo yongerekana ry'amakori ngo riva rero ahanini kwisuzuma ryaciye ryoroha. Tubona ku mwanya bariko baratuyabona ubwo nyene turindira ngo kwezi guhere ku munsi urayabona ayo bariko uri karariha utari karariha urabibona ushobora kumukebura. Kuko batangakori banini cyane turavye ku buhinga butanguye amakori yaraduze cyane. Yaraduze kuko nkuko mwavyumvise dukebura hakiri kare uri karateba kugomba kuriha n'utarisha kebugwa kare. Igihe rero abonye ati ibyo nkora byose barabibona ari n'uwo warafise agatima ko kutariha amakori neza acaye kubitagashi akaja ku murongo bigasha bitworohera. No banka akarorero mfashe nkagereranya amezi 11 aheze ufatiye ku ikori rimwe rya ikori inyongereza agaciro TVA mpereye mu kwezi kwa gatatu 2023 butaratangura ubwo buryo bwatangwa mu kwezi k'umunani 2023 mugabo uja gukora neza mu kwezi kw'icenda ku kwezi k'umunani ko hari ukwezi kwa mbere harabaye benshi vyagoye ubuhinga bushasha birumvikana mugabo mu kwezi kw'icenda bwari bumaze gutsimbatara cyane. Ufashe mu kwezi kwa gatatu TVA yarihwa ku batangakori banini buri kwezi yari miliyari 11 ukaduga ukwa kane yari 11 ukw'gatandatu yari 13 ukumunani yari 12 mugabo uhereye mu kw'icenda TVA yaciduga igera ku miliyaridi 18 n'ibice 9 hanyuma mu kwezi kw'icumi ibi miliyaridi 20. Eka ndetse uburusho ngo bwaciye bwibonekeza mu bisata nka vyose by'ikigo OBR. Impinduka iri mu bice byose muri iryo yongerekana ry'amakori iri no mu bakozi turavye abahora bakora mu bisata bijejwe kwakira imenyekanisha ry'amakori barabakozi benshi cyane bahaba mu buyobozi bw'abatangakori bakuze no mu buyobozi bw'abatangakori bo hagati hakoreshwa abakozi baba 40 barenga 40 bajeje kwakira kwegeranya imyekanisha ry'amakori ryagizwe kwezi abo rero ubu ntibagikora ako kazi kuko ako kazi gakogwa hakoresha ubuhinga bwa none nta muntu arinda kubikorako. Umutangakori ahejeje kumenyekanisha biba vyahejeje gushika muri OBR abo rero baca baja gukora akandi kazi gakomeye gafasha ikigo OBR gafasha n'igihugu ko gusuzuma amakori yamenyekanishije kugira barabe aho hari ubusuma aho bahari abirengagije kumenyekanisha no kuriha amakori gukurikirana rero ivyo vyose bindi biza gufasha ikigo OBR kugira ngo gishobore kumenya amakori n'amatagisi yiji ataje bayakurikirane kugira ashobore kwinjira. Barasaba ndetse ko ikigo OBR cogerageza gushiramwo abatangakori bose ngo vyoheza bigafasha leta kumenya abagwiza tunga bari mu Burundi. Narabonye yuko vyahereye ku batangakori ngira ngo bisununuye ariko nizere ko mu minsi itari mike vyoshobora gushikira n'abatangakori bose abantu bose bari mu rudandaza kuko ni naho bajya bagira ama statistique avuga ati mbega abagwiza tunga dufise ni bangahe abikorera utwabo ni bangahe abari mu rudandaza ni bangahe bica vyoroha kugira ngo igihugu cose gishobore kwipanga baca bamenya ati abari mu rudandaza bangana dufise abangana uku urudandaza ruto naba biroroshe kugira ngo igihugu gishobore guca kimenya ibiharuro kigezeko. Rero nibaza ngo uko bizogenda birakunda naho zitobizo mbuga zibiri zamaze kujaho habonetse n'izindi zishobora gutuma murabona turakenera byinshi muri OBR turakenera impapuro ukuntu ikintu cyose coza corohereza umutangakori canke umuntu wese yitura OBR service yose abakeneye kikanyaruka kandi kamusanga hari nibaza ngo bikunze mu gishira mu ngiro kugira ngo twese tugende turoroherwa.
abataravyumva je nibaza ngo hanini no kubahimiriza kugira changement de mentalité guhindura ivyiyumviro kuko turafise ingene twishizemwo igisata ca Aubert ingene bimeze ukumva umenga ico bazanye cose ni kiza ku gucinyiza umutangakori umugabo uravye ubwo buhinga ico bwazanye akarusho bwazanye navuze yuko umwanya uracungura umwanya amahera wahora ukoresha muri izo ngendo uja muri banke na hehe yose acakora ibindi uravye umwanya bigufata kugira utanga iryo kori ryawe werekana ibikorwa vyawe nibaza ngo niko karusho umuntu ashobora kwifuza mu kazi kiwe ka misi yose mu bisanzwe turavye iterambere ry'isi ngene riko riragenda tukaraba n'abandi aho bageze byari kuba byiza yuko ibintu byose Aubert ikora bidusaba ko tugenda gutonda hariya kugira babidukorera bo bishira muri ubu buryo nyene kuko ku buryo naho noba mbyutse mu gatondo nibagiye gukora ikintu noca ndagikora ubwo nyene narinze gushika hariya kuko niko kamaro k'iterambere urumva ko batuzanira iterambere rya gukya bokora no domaine zose bakabigira gukya ariko ikintu gusaba bandanya bibanga ni security ya system kuko birakenewe cyane kuko urumva nitumenya abantu bo hava byinjiramo ariko ibi bintu bimeze neza cyane ariyo byinshi bakora ko na dedouanement mbora basigaye babikora ukunyene n'ibiri navyo bagende bamiliyora babikora ukunyene ubuserukira umugwi w'ubuhinga washizeho ubwo buryo amenyesha yuko bariko bariga ingene abatangakori bose boshobora gukoresha ubwo buhinga vyoroshe hariho abandi batangakori tutarasha mu mugambi hariho batangakori bato abo nabo nyene ni uburenganzira bwabo yuko nabo bajamwe bakoroherwa nk'uko abandi borohewe nk'uko mubizi twaretse kubashiramo mu muce wa mbere kubera yuko umugambi ugitangura twarira rimwe bose ngo bashire mu mugambi icarimwe bofumugira bice rero igice ca mbere ko twagihejeje igice ca kabiri hazoba hariho gushiraho abo bato muri uwo mugambi ntivyoroshe kubera bobo si bose boroherwa no gukoresha ubuhinga bwa none canke ngo bashobore kuronka za telefone ngendanwa zishobora kubukoresha canke inyabwonko zishobora kubukoresha nico gituma turondera uburyo bworohera bo kuko harimo bato cyane badasanzwe bakoresha ubuhinga bwa none tuzorondera uburyo bworohera tuko turavyiga kugira nabo bakoreshe batarinze kuvunagurika nayo intambamye nyamukuru abatangakori bagiye barashikiriza ngo numuhora wa internet udakwiye connection rero sinzi ko nitobishira kuri Aubert naho nyine Aubert yo dufasha kuko Aubert ni ikorana n'abantu baduha connection yari ikiye kubabwira bakameliora system yabo kuko bo biri mediocre cyane kuko uri connecta ikazunguruka ariko ugeze ahantu hari connection nziza nakanya gatoya sagasesheshwara mu gihugu harasanzwe hariho umuhora muki wa internet rero ivyo birakora ku buzima bwose bw'igihugu aho uwo muhora ubukenewe ubuhinga bwa none rero bukoresha umuhora wa internet aho baye muke biragira ingaruka kuri ubu buhinga bwa none uravye mu gisagara vyo nafuma mbwa mu ntara zindi z'igihugu uvuye ku ma province ugiye mu gihugu hagati urasanga benshi batagira uwo muhora ugasanga benshi barinda gusubira kwiyunguruza baja ku migwa mikuru kugira bashobore gukoresha ubuhinga bwa none mugabo twebwe mu mugambi tukaba twashaka yuko umuntu wese yaba uri mu gisagara yaba uri mu zindi ntara ahari ashobora kubukoresha atarinze kwiyunguruza nk'uko se barundi yama yarivumereye ngo turi kumwe twese birashoboka abenegihugu ntibocika umutima kuko nk'uko yarivumereye ku munsi mukuru wahariwe umutangakori ngo hariko harigwa ingene uhoshigwaho umuhora wa internet unyaruka kandi ukwiye mu gihugu cose internet ico kibazo washaka turiko turondana ingene izozimbuka uno munsi razimvye hariho abambere baduhaye fibre boutique turiko turiyumvikanira bahaye abandi baduhe fibre boutique zimbutse ico tukigejeje kure ndibaza ntaronka bamwe b'indyarya baza barabinigira mu meshi
ndazi ko ubutuzoro nka fibre boutique ije direct izoca izimbuka kuri emwe kumanuka ngira ngo nko ku bice 90% birenga. Ico ni kimwe. Ikindi naco murabona tugira tuje nyene mu bintu electronique telefone urashaka kuri mu mwonga aho fibre boutique idashika. Turiko turondera iyindi societe ikoresha satellite kuko naho uzoba uri mu mwonga mugabo hajya twapfuye kubonana abantu bayigwanije ndababwira. We uzana umuti nanje ariho nahora ntungira. Ijya SpaceX nagiye mbona abantu bayigwanya ngo nongo no kwica fibre boutique genda zishaka zose kugira ngo fibre boutique idashika satellite nayo ihashika. Izabitoye umuti. Ico ndiko ndagikora. Ihangiro rero ngo nuko nibindi bisata byose vya leta byoje ku murindi w'iterambere mu kwijukira gukoresha ubwo buhinga bwa none. Ikiganiro bafashe kumenya cy'uyu munsi ni hano kigarukiye. Rinaka neza nariko ndakibashikiriza nkaba ndabakengurukiye mwebwe mwese mwadukurikiranye naho ku munsi nk'uyu nkaho twatanguriye murakoze. Bafashe kumenya.